mu ntumbero yo kwibuka imyaka 13 iheze isoko nkuru ya Bujumbura ihiye igatokombera, ishirahamwe Orikome ryipfuje kugira ico rishikirije. Mu gitondo cyo kuwa 27/0/2013 abarundi na cane ababa mu gisagara ca Bujumbura bavyukiye mu nkuru y'umubabaro ibamenyesha ko isoko nkuru ya Bujumbura iriko irasha. Aho hari nk'isaha imwe y'igitondo. Isha ry'iyo soko yari nk'ikiza ku gihugu cose guko yafatwa nk'umutima w'ubutunzi bw'igihugu. Iyi soko niyo yaha ibidandazwa ayandi masoko y'igihugu cose, mbere nayo mu bihugu bihana imbibe n'igihugu c'u Burundi. Abantu benshi barahaburiye ivyabo vyose, ibihumbi n'ibihumbi vy'ubuzi birahatakarira. Urunani rw'amashirahamwe aharanira ineza y'abakozi Kosibu rishikiriza ko abadandaza bashika ibihumbi baba ibihumbi bitanu, harimwo abadandaza ibihumbi 3,500 bakorera mw'iryo soko batakarije ibidandazwa vyabo mw'iryo soko, bongera bata ubuzi bwabo. Benshi muri bo bakaba barafashwe n'indwara zo mu mutwe, abandi basigara bifumbereje. Mu ntumbero yo gufasha abadandaza bari basizwe iheruheru n'uwo muriro, leta y'u Burundi yarubatse isoko y'ifata kibanza muri zone Ngagara, aho benshi bita kuri Kotebu. Ariko iyo soko ikaba itashoboye gutanga umwimbu ushimishije. Haraciye imyaka, uyu munsi haraciye imyaka 13. Aha twabamenyesha ko ibisigarira vy'iyo soko vyamaze imyaka yababa 12 bidakuwe mu kibanza carimwo iyo soko. Ibisa n'agahoberabunwa ku gihugu kimaze imyaka irenga 60 cikukiye. Cagiye gusukurwa mu ntango z'ukwezi kwa Nyakanga, bikozwe n'ishirahamwe Ubaka Nation Group. Ibintu vyari bitangaje kubona ikibanza kiri hagati mu gisagara ca Bujumbura kimara imyaka nk'iyo kidasukuwe n'ingwirikizi zishobora gushikira abakorera imirimo yabo mu micungararo y'ico kibanza. Ishirahamwe Orikome ryobibutsa ko ibikorwa vyo gusanura iryo soko vyagiye bihabwa amashirahamwe menshi kandi ahatandukanye. Aha twoshobora kugaruka kw'ishirahamwe bivugwa ko ryari iry'umugore w'umuambasaderi wo mu Bushinwa ryitwa Sino Africa Limited. Iryo rikaba ryari ryahawe ubwo bubasha mu mwaka wa 2014. Ishirahamwe Orikome rikaba ryaragize amatohoza atandukanye, risanga vy'ukuri iryo shirahamwe ryari ishirahamwe ry'amanyanga. Irindi shirahamwe ryakurikiye ryari ishirahamwe ry'amabanke akorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ryitwa ABF. Ayo mashirahamwe yose abiri yahawe ico kibanza kugira ngo asubire kubakamwo isoko nkuru ya Bujumbura, ntiyashoboye kugira icakoze. Ishirahamwe Orikome rero rikibaza igituma amashirahamwe atandukanye yarahawe ico kibanza ngo ashobore kugisubiramwo acubake, ariko ayo mashirahamwe ntihagire ico ashobora gukora. Muri Myandagaro 2024 ishirahamwe Ubaka Nation Group ryaragiranye amasezerano na leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganji bw'inyubako yo gusubiramwo iryo soko. Mbere n'ibikorwa vyo gusukura ikibanza carimwo
isoko ya mbere bikaba vyararanguwe. Leta iherutse gushikiriza ko iryo shirahamwe ridafise uburyo bukwiye bwo gusanura iryo soko, ivyaciye intege abarundi batari bake, maze n'ishirahamwe Oricom ririmwo guko ryahavuye ryibaza ukuntu leta y'u Burundi ishobora guha isoko nk'iryo ishirahamwe ridafise itujuje ibikwiye kugira ngo rishobore kurangura imirimo yajejwe. Umuhinga mu vy'ubutunzi nyakwigendera Bihute Donatien amenyesha ko isoko nkuru ya Bujumbura yaterera mu butunzi bwose bw'igihugu ku mwaka ibice 20 kwijana, bimwe vyita PIB vy'ubutunzi bwose bw'igihugu ku mwaka. Mu kurangiza, ishirahamwe Oricom rirafise inyota yo kumenya igituma atamatohoza y'ubutungane yabaye ngo ashire ahabona icatumye isoko nkuru ya Bujumbura isha, mbere n'ayandi mashirahamwe atandukanye yo mu gihugu cose yaciye akurikira. Mu gihe ubutungane budakoze ku vyaha bikomeye nk'ivyo, abanyagihugu bazokwama mu rujijo rwo kubura ico bafata n'ico bareka, igiheza bikajana no guta icizere ku nzego. Ku bw'ivyo vyose ishirahamwe Oricom risaba ibi bikurikira: ubwa mbere gushinga ikigega co kugarukira kubagizweho ingaruka mbi n'ibiza. Ubwa kabiri nuko amashirahamwe amasoko yose yo mu Burundi yoshigwa mu mashirahamwe y'ubwishingizi, bimwe bita mu gifaransa les maisons d'assurance, hanyuma bagahimiriza abadandaza bose kuja muri ayo mashirahamwe. Hanyuma ikindi ishirahamwe Oricom risaba nuko leta yogwiza vya biduga vyo kuzimya imiriro yiyadukije, bikama biri hafi. Mwaraye mubonye ivyaraye bishitse ngaha kuri Kotebu, aho benshi bita Kumba, aho bavuga ko abadandaza benshi bahatakarije ibintu vyabo, maze bakavuga yuko amafaranga angana n'umuriyaridi yoba yaraye atikiye. Ubwo rukaba ari uruhombo rukomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi, musanzwe muzi yuko gifise ibibazo by'ubutunzi. Ikindi nuko hobaho hoshigwaho umugwi w'ubuhinga wigenga wo kwiga ibijanye no kugwanya imiriro yiyadukiza mu Burundi, na cane cane mu masoko. Ikindi nuko hojaho umugwi wigenga wo kwiga ibijanye n'inkwirikizi zabaye ku bijanye ku muriro wahitanye ibintu vyinshi mu isoko nkuru ya Bujumbura, n'icokorerwa ababuriye ibintu vyabo mw'iyo soko. Mwumvise yuko bari mu gahinda katagira uko kavugwa. Ikindi nuko leta yoha agaciro umwuga w'ubudandaji, kuko byarabonetse yuko leta yari muri ico gihe, inzego zariho muri ico gihe by'ukuri zititayeho cyane ikibazo cisha gisoko nkuru ya Bujumbura. Mwumva yuko les victimes, abantu bari bafisemwo ibintu ngaho gushika uno musi atakira abakoregwa. Ikindi nuko leta yo kwihutisha ibikorwa byo gusubiramwo irya soko. Je twagomba tugaruke ngaha ku bintu bikomeye cyane by'ukuri, kuba imyaka 13 Uburundi ku mwaka Uburundi bumaze imyaka 13 buhomba 20% by'itunga rusangi n'akamaramaza, kuvuga yuko by'ukuri abarundi
tutabeshanye boba barataye canke ugukunda igihugu kwabo kwaragabanutse, canke n'ivyo turiko turarondera ngo guteza imbere igihugu tutazi ivyo ari vyo, kuko iki gisagara iki kibanza kiri hagati mu gisagara ca Bujumbura codufasha cane kuduza ubutunzi na cane mu gukwega ba mukerarugendo. Ikindi nuko abahoze mw'iyi soko nkuru ya Bujumbura boba mu bambere baronkamwo imitahe. Ikindi nuko ababuriye ibintu mw'isoko nkuru mu cahoze ari isoko nkuru ya Bujumbura boba abambere mu baronka ibibanza mu gihe iryo soko ryosubira rikubakwa. Turazi yuko muri iki gihugu cacu c'u Burundi abarundi bakunda kwikunda aho gushira imbere ingingo n'ubutungane kuri bose. Ikindi nuko twosaba yuko umugwi wakurikirana inyungu z'abarya badandaza bakora imirimo yabo mw'isoko nkuru ya Bujumbura bobandanya begera inzego mu ntumbero yo guharanira yuko abari bafise ibintu muri irya soko boba mu bambere bagira uruhara mw'iyubakwa ryayo.